Hello ni Juife, ndagusavye untege ugutwi wumvirize iyi nkuru. Iyi nkuru kumbure yogira ico ikubwiye canke ikwigishije. Inkuru si ndende cane, ndagusavye umpe umwanya muto cane wumvirize iyi nkuru. Ni inkuru y'umugabo n'umugore barabarimyi bakarima bakimbura. Hanyuma umunsi umwe baja mw'isoko, bagiye mw'isoko barataha. Batashe bashika muhira mu cumba bari bafise akantu kameze nk'agakado gafundikiye baguze mw'isoko. Bagafunduruye aho hafi hariho imbeba. Imbeba yitegereje neza ibona ari umutego w'imbeba. Ya mbeba ibibonye ikirasohoka hanze igenda kubwira inkoko iti yamara turapfuye turaheze. Ati bazanye umutego. Inkoko irabaza iyo mbeba ati umutego w'iki? Ati bazanye umutego w'imbeba. Inkoko irayirara iravuga ati jewe ivyo ntibindaba. Jewe uwo mutego ntaho twohurira. Ya mbeba irakomeza igenda ku mpene irayibwira ati yamara baratumaze turapfuye turashize. Bazanye umutego. Ya mpene yayibaza ati umutego w'iki? Bazanye umutego w'imbeba hariya mu nzu. Impene irayiraba yatwenga iti reka ivyo ntaho duhuriye je nawe. Uwo mutego nuwawe ahubwo wewe itegure gupfa mu minsi mike. Ya mbeba ntiyarushe yegera inka irayibwira ati yamara bazanye umutego w'imbeba kandi uri hariya mu nzu turagowe. Ya nka irayiraba ati moho, ati mbewe warasaze. Ati umutego w'imbeba? Ati jewe umutego w'imbeba tuzohurira hehe ko niyo nzu ntanayinjiramwo? Jewe umutego w'imbeba ati naho bona wuntega ntaco wongira kininiya kubera ko naho nowonyera naco noba ko jewe ndi inka ndakomeye. Ya mbeba ibonye ata kintu na kimwe gikozwe isubira mu nzu yijiriwe, ija ahantu mu gafuruka iricara iratuza iravuga ati yamara ubwanje buraheze harageze ko mpfa. Hanyuma hageze mw'ijoro batega wa mutego. Bawuteze mw'ijoro hafatwa ikintu. Bene gutega umutego wa mugabo n'umugore bumva ikintu gifashwe. Bumvise ikintu gifashwe, umugabo acabwira umugore ati vyuka urabe ko dufashe ya mbeba. Aho hantu ntihabona neza. Akigenda kuraba yumvise ikintu kimuriye ku kuguru. Agiye kumurika asanga ni inzoka. Wa mutego wafashe inzoka. Umaze gufata inzoka byasabye yuko wa mugore bamujana kwa muganga. Bamaze kumutwara kwa muganga baramuvura hama arataha. Nkuko bisanzwe murazi yuko umuntu agwaye aba akeneye akantu k'agasupu kameze neza. Cyabaye n'igiki? Baciye bafata ya nkoko barayibaga. Bamaze kuyibaga bagaburira umugwayi, banywa isupu ya ya nkoko, ariko ya mbeba iracahari. Hanyuma uko iminsi yakomeje abiwabo n'umugore bumva yuko umuntu wabo yagize ikibazo agakomorwa n'inzoka, hama bategura kuza kumuraba. Baje kumuraba byasavye yuko babaga ya mpene kugira ngo bashobore kuzimana abantu. Nuko wa mugore yabandanije agwara hama araremba nuko arapfa. Maze gupfa bica bisaba yuko babaga ya nka kugira ngo bashobore kuzimana abantu baje kumufasha gushingura umugore wiwe. Iyi nkuru yashatse kuvuga iki? Ntukirengagize ingorane z'abandi bantu canke ingorane z'ababanyi bawe wibwira ko wowe bitakuraba. Ushobora kuba ufise umubanyi afise ikibazo runaka, wowe ukaca wibwira ati jewe ibi ntibindaba. Menya yuko ingorane z'umubanyi arizo zawe nawe zishobora kugushikira canke zishobora kuguhitana, hama uwo mubanyi agasigara ahagaze. Dufise abagenzi, dufise abantu batwitura bafise ingorane kanaka tukabona umenga biriya ni ivy'iwabo. Uyu munsi umuntu ashobora kukubwira ati je mfise ikibazo iki n'iki, jewe ngwaje umuntu canke je bimeze uko, ati ingwara yagwaye ntishobora gukira canke bimeze uko bandugiza naka, ukamubwira ati wowe ijane ivyo birakuraba. Uwo muntu ashobora kugendayo kwivuza umuntu we agakira, nawe umuntu wawe akagwara iyo ngwara, hama ukabura uguha amakuru yaho hantu. Ni Juife G, murakoze cyane.